Amafaranga arenga gato imiliyoni 51 niyo yanyurujwe n'abatoza amakori mu gisata co kunguruza abantu service transport muri meri ya Bujumbura mu kiringo c'amezi 2.5 no kuvuga Nyakanga, Gitugutu n'igice ca Munyonyo. Umwe mu bakora mu gisata co kugendura ibikorwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yasiguye ingene ubwo busuma bwagenze. Mwese murazi quittance ingene imeze. Munsi hariyo sushi. Mu bisanzwe wanditse kuri quittance muri sushi, kuri sushi bica vyandikako. Nabo babigira gute? Bandika kuri quittance mugabo bashizeho munsi karto kugira kuri sushi ntibifate. Hanyuma mu contribuable bagaca bamuha iyo quittance akigira. Bagaca barondera kandi kantu bandikirako kuri sushi monta ntoya kuramwe baca ro contribuable. Hanyuma muti none mwabimenye gute ko kuri sushi ayari kuri sushi adasa na yari kuri quittance bahe mu contribuable. Ngaha muri meri quittance abakontribuable babahaye barazizana aha muri meri bakazisikana bagaca bandikana nimero quittance n'amahera ariko baciye umuntu. C'est-à-dire en comparero amahera ari kuri quittance n'amahera ari kuri sushi bidasa. Le percepteur era signé kuri quittance asinyere mu mahera tubona ko ari we yatwaye. Mu nama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yagiranye n'abo batoza kori ku mugoroba kuri wa 24 Munyonyo umwaka wa 2021, Gervain Dirakobuca yabasavye gusigura uko ayo mafaranga yagiye n'ingene azosubizwa. Ari kenye nta sigure nzenya yarabaye nta kundi platform nazodiagaza byatanga mu matranche. Ego ntraba marayika harabo byagora bigashika bivanye n'inzara no kuronka gahembo dutevye bitevye. Chini bazana wateye amahera ngo aca yagira ariko wasanga ko tuvugisha ukuri kuko ntaho dangangwa pinze zigeranye amaze gukorwa. Sanga umuntu aragwaye nka 2 kugira ngo ubeho n'umuryango. Muri make turakengurutse ku kigongo mwatanze. Umushikiranganje yaciye ategeka ko gushika ku munsi wa mbere uwo wese yivye ayo mafaranga akaba yemera ategerezwa kuzoba yashikanye kuri konte ya meri ya Bujumbura. Nayo abatavyemeye yategetse ko baca bakorerwa dosiye bajanwe mu gasho hanyuma bazoheze bitaba ubutungane baburana bafunzwe. Jena kinasabe abo bantu bose ivyo kuvuga ngo musubize para tranche jeno kuri mbere eka ivya tranche oya yenda hajya mwasize uno musi turi kuwa gatatu agire kuwa mbere ayo mafaranga yose mbere doravira mbwira ati ese ngana ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashize ku makonti. Agere kuwa mbere amafaranga yashize ku makonti. Atashize ku makonti nabo cyakurikiza amategeko. Amafaranga agashika kuri konti. Ushira kuri konti. Aci umuganda bwa mbere n'itango. Umwana ari yonona ingobyi bakayimuhekamo. Sinzo ko bavuga mu Giswahili ko Jesse n'umunyagisagara. Niko mtoto wa milimani ureba murabaza neza uko bige uko bavuga mu Giswahili batumva Kirundi ariko ndabasabe kwiyungovyi mwayibishije hanagura basi kongera kibaheke aho navuze ko bavyemeye. Abantu batavyemeye bace barazwa muri police dosi y'ikiko kwa mbere informe tuzoza kuburana nabo bava mu mpimba. Tubibutse ko abo batoza kori ari bamwe mu gwaruka gwari gwahawe akazi n'ubushikiranganje
inyuma yaho ubwo bushikiranganje nyene bwari buhejeje kwirukana abahora bakora muri ico gisata co gutoza amakori kuko hari hibonekeje ubusuma budasanzwe.